Murawe ikaze kuri YouTube channel Daniel Mugisha muri cyaganiro cy'amateka ibikorwa n'ivyaranze abanyepolitike b'u Burundi. Mu ganiro cino munsi tubashikiriza amateka ibikorwa n'ivyaranze ingabo zibiri zo ku rwego rw'abajenero bahitanywe n'ibikorwa byo kugarukana amahoro muri Somalia mu 2009. Abo bantu ni bande? Ni Général-Major Juvenal Niyoyunguruza yari cegera c'umukuru wa Misom yahitanywe n'igitero ca El Shabab ku kibuga c'indege Mogadisho muri Nyakanga 2009 na General de brigade Salum Ndikumana yari cegera c'umukuru w'ingabo z'u Burundi muri Somalia kontenja ya kabiri yahitanywe n'isanganya ry'indege muri Ntwara 2009. Abasirikare ba mbere b'u Burundi bashitse Mogadisho muri Somalia muri Kigarama 2007. Bari mu nteko za Afrika zigwanya umugwi El Shabab, inteko zigize Amisom. Uretse Burundi, ibindi bihugu vyarungitse abasirikare muri Somalia ni Kenya, Ubuganda, Djibouti na Ethiopia. Igihe abasirikare b'u Burundi bagenda haradutse impari mu gihugu kubera barungitswe inama nshinga amateka itabimenyeshejwe kandi ibwirizwa shingiro ryategeka ko ngwe baz'u Burundi zirungikwa hanze inama nshinga amateka ibimenyeshejwe. Muri Somalia Uburundi bumaze kuhaburira abasirikare benshi ariko impfu zabo zimara nk'ibanga ridasanzwe. Aho mu bindi bihugu umusirikare yapfiriye mu bikorwa yarungitswemwo atahukanwa mu iteka akakigwa n'umukuru w'igihugu ku kibuga c'indege hakavugwa ijambo rikomeye mbere akanambikwa ikidari na atabakiri muzima. Mu Burundi hose ko bimeze. Iteka ry'umusirikare niriboneka. Igihugu nikizi kubahiriza no gushimira abacigura. Gushika uyu munsi abarundi gitigiri nibazi gitigiri c'ingabo zose tumaze kuburira muri Somalia. Nico ni kintu gisanzwe twobaye tuzi twese kandi hakaba n'imyanya bibukwa. Abarundi baratangaye cyane igihe tubuzize ingabo zibiri zo mu rwego rw'abajenero. Uwatanguye kwitaba Imana yari General de brigade Salum Ndikumana. General de brigade Ndikumana yari yahoze agwana muri CNDD-FDD yari yegereye cyane Petero Nkurunziza ku rugamba bivugwa ko yoba yaranumubereye umucungera ubuzima kandi ko yoba yaramutabaye kenshi agira yicwe. Kumbure ni navyo vyatumye Salum Ndikumana arungikwa mu bambere muri Somalia akagenda anafise ikibanza gikomeye nk'icegera c'ingabo z'u Burundi muri Somalia kontenja ya kabiri. Amaze kugerayo Salum Ndikumana yoba yarababajwe cyane n'akarenganyo kajanye n'ingana abasirikare bibwa amafaranga yabo bagenewe. Kubera we yarazinanye na President Nkurunziza yoba yaragarutse mu Burundi kwibariza ibijanye nako karenganyo aho yoba yanagabishije ko bidahagaze azogumura abasirikare. Asubiye inyuma ntiyashitse. Indege imujanye be n'abandi basirikare babiri Colonel Emmanuel Nayubu na muganga Kapiteni Pamphile Nkurunziza yaguye mu kiyaga Victoria mu Buganda muri Ntwarante 2009. Ibiziga vyabo vyaratahukanywe umukuru w'igihugu niyigeze aja kuvyakira kandi niyigeze aboneka mu muhango n'umwe wo kubasezera no kubashingura. Nta n'ijambo na rimwe yigeze abavugako. Inyuma y'amezi 6 gusa Général-Major Juvenal Niyoyunguruza yari cegera c'ingabo zose za Misom nawe yarahitanywe n'igitero cakozwe na El Shabab ku kibuga c'indege ca Mogadisho kwa 17 Nyakanga 2009. Ivyo vyanabaye mu gihe General Juvenal Niyoyunguruza yararangije ikiringo ciwe ariko yitegurira gutaha. General Niyoyunguruza yari yahoze mu gisirikare ca kera ex-FAB. Igihe nawe nyene atahukanywe umukuru w'igihugu niyigeze aja kumwakira ahubwo yabonetse kumbonesha kuri uwo munsi ariko aritambira mu isengero. Izi nyifato ziratangaje cyane. Mu gihe umukuru w'igihugu ari warungika ingabo hanze yobaye uwa mbere yereka imiryango ko yitwararitse ubuzima bwabo bw'abarungika mu ntambara hanze y'u Burundi. Hari kindi kibabaza cyane abaja muri ivyo bikorwa ni ingene bibwa udufaranga baba babiricuya. Uretse amafaranga bakatwa ku nguvu icese hongera ko ivyo kubahemba mu marundi kandi umushahara wabo uza mu madolari. Navyo nyene bikaba babanje kubavunjira ku giciro gito cyane gikoreshwa muri BRB. Abasirikare baruye basanga bahembwa inusu y'amafaranga bagenewe muri ivyo bikorwa. Ikindi kibabaza abasirikare ni ingene bagenda atadufaranga dukwiye bafise kandi bakamara amezi menshi badahembwa bigatuma bafata amadeni y'umurengera ku bantu babaka inyungu zidasiguritse ibyo bita kumena amaso.
Kuri iyo myidogo ijanye n'imishahara hongera ko ibikoresho bidakwiye, inkoho za mitrailleuses zishaje canke zidakora, imodoka zidakwiye n'ibindi. Ni navyo bikunze gutuma abasirikare bapfira iyo batewe, kuko hari aho hagera kwivuna bagasanga inkoho za mitrailleuses zimwe zidakora. Ivyo bikamera gutyo, izo nkoho zose zikoshwa amafaranga zimaze imyaka ziriwa, yoba yaraguze izindi nyinshi nshasha kandi nziza. None amafaranga ya misome aja hehe? Iki ni kibazo gikomeye cyane. Uburundi bukura amafaranga menshi cyane mu bikorwa byo kurondera amahoro muri Somalia. Hari amadolari 200 akatwa buri musirikare wese buri kwezi, mu gihe Burundi baba bufise y'abasirikare barenga 5,000, aho Burundi bwaronkera imiliyaridi zirenga 20 ku mwaka. Hari kandi amafaranga akoshwa ibikoresho byose bya gisirikare biba biri muri Somalia. Amakuru adusumira hari ibikoresho vyaterewe Burundi kugira bukwize ibisabwa, bimwe muri vyo vyoba vyaramaze igihe vyitwa ko ari ivy'umutegetsi tutavuze izina, maze amara imyaka yiha amafaranga bikoswe. Ico kirakeneye amatohoza. Amafaranga ava muri iyo misome yari amaze imyaka myinshi atandigwa mu mafaranga leta ikoresha na Holcom yaguma isoro isemerera. Umuntu akibaza y'ayo mafaranga yajanywe. Mu 2014 Holcom yari yamirije umugambi wo kugura indege irerura umukuru w'igihugu hakoreshejwe mu buryo bunyegejwe amafaranga ya misome n'amafaranga yaba yatanzwe n'ishiramwe ryacukura ubutare bwa Nikeli Musongati. Ivyo vyatumye ibiro vy'umukuru w'igihugu biva mu gacerere biremera ko indege koko yaguzwe imiliyoni 8 z'amadolari, ariko ico gihe umuvugizi w'umukuru w'igihugu Leonidas Atungimana yaranse kugura icavuze ku bijanye niyo amahera yavuye, yagira ati nzobishura niyo twabona iyo ndege. Nta nkeka Leonidas Atungimana yari yamaze kubona ko barimwe amanyanga. Bukeye kabiri umuvugizi wa leta Philippe Nzobonarima yamenyesheje ko indege yarishwe n'abagenzi b'u Burundi. Ikinyoma. Turafise ivyemezo byerekana ingene uwari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu Général-Major yatanze itegeko ryo gusohora amafaranga ajanye n'ivyo kugura iyo ndege. Amafaranga yakuwe kuri konte ijako amafaranga ya misome. Bikenewe tuzobishira habona. Iyo ndege abarundi bararindiriye imyaka 2 yose ko boyibona. Kuwa 15 Kigarama 2016 indege Gulfstream 4 Icenda UBKB yavuye yarari Bujumbura isize idarapo ry'u Burundi n'ikimangu ca Republika. Aishikiye amafoto yarafashwe, amatangazo y'abategetsi yarakozwe, ariko uruhendo rwamaze umwanya urumerumara. Kugira isohoke igihugu mu 2017 harasohotse itangazo ry'inama shikiranganje rivuga ko mu ntumbero yo kugabanya amafaranga yo kubungabunga iyo ndege igiye kuza irakoteshwa hanze kuba bishoboye. Indege ibiragiye nirasubira kugaruka. President Ndayishimiye yirirwa ripakiza kandi vyitwa ko Burundi bwaguze indege irerura umukuru w'igihugu. Ku mbuga ngurukana bumenyi biroroshe kumenya indege yose ahigeze na beneyo. Amashusho yayo mu 2021 no mu 2022 yerekana indege Gulfstream 4 icenda UBKB itagifise bya bimenyetso by'u Burundi kandi yanditse ku bandi. Yoba yaragurishijwe ryari? Angahe? Vyakozwe gute? Aho niho tubonera ingene amafaranga abasirikare bacu babirira kuya bakanatangira amaraso yibwa icese n'akagwi gatoyi k'abategetsi bo hejuru. Abasirikare bagira kutubahwa, bakagira kwambuka utwabo n'utwo bibwe ntiyagire ubumenyi iyo duherera. Harakwiye gushigwaho umunsi mukuru w'abasirikare mu Burundi. Uwo munsi tukibuka ishigwaho ry'igisirikare c'abarundi bose, uwo munsi tukibuka abasirikare bapfiriye igihugu. Harakenewe kandi umugigo ukomeye w'icubahiro gihabwa ingabo ziguye mu mahanga no gusezerana iteka rikomeye umusirikare wese apfiriye igihugu. Harakenewe kumenyekana ibitigiri n'amazina y'abasirikare baguye muri Somalia. Bikenewe bagakorerwa icibutso. Harakenewe kandi umuco kukugena amafaranga ya misome akoreshwa. Aha niho turangirije ikiganiro cy'uno munsi, tubibutse kugira icyo muvuze muri comment ariyo commentaire, kugira like ariyo j'aime, no mu kugisangiza abandi mu kugira partage ariyo share. Naho ubutaha.